Muri iki gihe ubutunzi ku rwego rw'isi n'akarere Uburundi buherereyemwo bubandanya buhungabanywa n'ibihuhusi bitandukanye, kukaba nkako bivuye ku ngorane ziri mw'ihanahanwa ry'ibidandazwa ku rwego rw'isi. Hari iduga ry'ibiciro rinini ku bintu vyose, na cane cane ryatewe n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa vy'amasoko ntanganguvu. Tugereranije no mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2022, mu bihugu biteye imbere urugero rw'iduga ry'ibiciro rwashitse ku bice 10.5 kw'ijana, mu gihe urwo rugero rwari ku bice 4.6 kw'ijana mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2021. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko ibihugu hafi vyose vyararenze urugero rw'icitegererezo rw'ibice 8 kw'ijana rusanzwe rutegekanijwe nk'urugero ntarengwa kugira ngo ibihugu bizoshobore gushinga ifaranga rimwe. Turabiye ku kiringo c'umwaka, mu mpera z'ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2022, iduga ry'ibiciro ryashitse ku bice 13 kw'ijana n'uduce dutanu 13.5%. Mu kurangura rero umurimo wayo nyamukuru wo gucungera ukudahungabana kw'ibiciro, Ibanki Repubulika y'u Burundi irakurikirana ku munsi ibiharuro vyerekana urugero rw'iduga ry'ibiciro kugira ngo ifate ingingo zibereye hakiri kare. Nico gituma Ibanki Repubulika y'u Burundi iriko irafata ingingo zisubiramwo itunganywa ry'ivy'amafaranga, aho kwigenekerezo rya ndwi Gitugutu uyu mwaka wa 2022 hafashwe ingingo yo gusubira korosha ihanahanwa ry'ikibiriraho ry'amafaranga mvamakungu no kwemerera amazu adandarizwamwo amafaranga mvamakungu gusubira gukora. Inyuma y'ukwezi kumwe izo ngingo zibiri zifashwe, amafaranga mvamakungu ava hanze y'igihugu yiyongereye incuro 115 kw'ijana, 15%. Inyuma y'amezi abiri naho ubwo rugero rwashitse ku ncuro 529 kw'ijana, 579%. Ni ukuvuga yuko ubu dufatiye ko urugero rwari rumeze mu kwezi kwa Nyakanga, uyu munsi amafaranga yinjira mu gihugu biciye mu guhanahana ikibiriraho yigwije incuro zitanu. Ku bijanye no gusubira kugurura amazu yo kuvunjisha amafaranga mvamakungu, Ibanki Repubulika y'u Burundi yarakiriye abantu bangana 356 bifuza kugurura ayo mazu. Mu nyuma yaho kwa 18 Munyonyo uyu mwaka wa 2022 haratunganijwe inama n'abifuza gukorera muri ico gisata, aho haciye hatanguraga kwakirwa amadosiye yo gusaba kwemererwa gukora. Amadosiye twashoboye kuronka n'amadosiye 3 kugeza kuri no munota. Muri ayo amadosiye 2 akaba yarakozwe, amazu 2 akaba yaronse uruhusha rwo gusubira gukora ku mugaragaro. Mu ntumbero yo kubandanya gucungera neza ivy'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi n'ivy'ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu hisunzwe ibihe tugezemwo, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifashe ingingo zikurikira. Bwa mbere, ingero zitandukanye zahora zikoreshwa n'amabanki y'ubudandaji mu kudandaza amafaranga mvamakungu zifatiye aho ayo mafaranga yaturutse zari mu ngingo 2 RC 20 ya Banki ya Repubulika y'u Burundi yo kuwandwi Ruhuhuma umwaka wa 2020 zirahagaritswe. Kuva ubu amabanki y'ubudandaji azohora akoresha urugero rutarenga ibice 2 kw'ijana, hongewe ko amakomisiyo ubwo rugero ntuzorenga ibice 5 kw'ijana. Bwa kabiri, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi irahagaritse vy'agateganyo ingingo yo kuronsa ingurane ku giciro kitavuna ibisata vyashizwe imbere mu ngingo yayo D1 agakwego 1994 agakwego 2019 yo kuwa 30 Gitugutu umwaka wa 2019 no mu ngingo yayo D1 igihumbi 1966 agakwego 2020 yo kuwa 19 Gitugutu umwaka wa 2020
kiretse mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi. Izindi ngingo zizogenda zirafatwa zizoba ziramenyeshwa hageze. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 9 Kigarama mwaka wa 2022. Murakoze.